Africa Live, Africa Plus, nito Alain Nova Irambona, niteka kandi n'iby'agaciro kubana namwe kuri rino chaîne ya Africa Live kugira ngo tubasangize amakuru, inkuru ivugwa cyane gushika ubu ku isi yose, inkuru y'ingwano ya kino gihugu ca Iran hamwe na Israel. Ingwano yatanguye neza ku munsi wa gatanu igenzero rya 13 ukwezi kwa gatandatu 2025. Bimenyesha amakuru byo ku isi yose nta kindi bivuga ibyino ngwano. Ingwano itekera byorosha, ingwano iriko irahitana, iriko irasasika inganda. Niba utarafyonda sabone bikore kugira ngo zokwa murakurikirana makuru n'ibiganiro bicano kuri Africa Live. Mugabo kandi ukaba uhimbagwa na bino biganiro ntubwahangeshanye kubisangiza abandi muri partage, abandi bati share. Kaze rero fata akati duterame. Intambara ya Iran na Israel yadutse kuva ku wa gatanu gezo ya 13 ruheshi 2025. Niyo nkuru ivugwa igezeho ku isi, imenyesha makuru bifatwa ko bikomeye ku isi yose. Ikaramu, mikro na kamera ni kuri no ntambara yo guterana ibisasu biva kure na kure. Mu bucagucagu bwa dimanche igezo rya 15 ruheshi ku munsi ugira gatatu w'iyo ntambara, Irani kwihora yarongitse incuro ya kabiri vya misile ku butaka bwa Israel. Iran ni igihugu gifise uburongozi bwubakiye ku idini rya Islam, gitwagwa na President Masoud Pezeshkian kuva kuwa 28 mukakaro 2024 inyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu aho mu mwaka wa 2024. Israel ya Benjamin Netanyahu ni igihugu cyari gisanzwe kiri mu ntambara na Palestine. Ufatire ku nguvu za gisirikare, Israel izimbere ya Irani kuko naho Irani ifise ibitigiri binini by'abasoda, ressources humaines mu Gifaransa. Israel nayo ifise ubuhinga buhambaye mu bya gisirikare n'ibikoresho gusumba ibyo Irani itonze. Kimwe mu byafatiwe ko rero mu gutunganya buno busumbasumbane indege karuhariwe z'ingwano Israel ifise zishika 612 mu gihe igihugu ca Iran gifise 551 gusa. Ariko kandi igihugu ca Iran nico gifise igitigiri kinini cyane cy'ibiduga by'ingwano char de combat blindé gusumba ibyo igihugu ca Israel gitunze. Iyi ntambara igiye mu ngiro ubu bwa vuba, mugabo kandi yatanguye kera mu majambo igihe perezida bivugwa ko yatwaza umukazo ariwe Ali Hossein Khamenei mu 1981 yahiganwa n'uwo yasubiriye Mohamed Reza Pahlavi. Mu miyamamazo yuno Khamenei yavuga ko Israel ari umwansi wa Israel, mu gihe Pahlavi wewe yari yasanzwe ari Somambike na Israel. Intambara rero yeruye yo kuva ku wa gatanu gezo ya 13 ruheshi 2025, Israel niyo yagavye ubwa mbere ibisasu ku butaka bwa Iran mu gisagara Tehran, aho vyononye bitari bike mu mahinguriro n'inyubako zitandukanye, infrastructure civile et énergétique. Mbere hari n'igisasu cyaguye ahegereye ikirimba cha President Ali Hossein Khamenei, guide supreme du pays, icyababaje cyane igihugu ca Iran. Iran muri no ntambara yagirizwa na Israel ko ngo Iran yo bikiragerageza kwitunganya mu byerekeye byo gukora ibisasu kirimbuzi, cyane cyane byo bita bombe atomique. Nivyatevye rero cyo kimwe na President Masoud Pezeshkian bavuze ko Israel cyashitse ku isimbo y'inuma, ko kigiye rero kwicuza ibyo cyakoze. Batako bamirira kure inzira ngo yose ibiganiro. Muri Iran ntiberekwa gushika ubu ibiganiro byo bahuza na Israel. Leta ya Iran rero yaciye yivyukiranya nayo itangura kurungika ibisasu kirimbuzi ku
butaka bwa Israel na cyane ku bisagara Haifa na Tel Aviv umugwa mukuru wa Israel. Ibisasu bimaze guhitana ubuzima bw'abantu batari bake n'abakomeretse barenga 200 nk'uko bishikirizwa n'abaganga hamwe n'imenyeshamakuru. Ibitero by'ibisasu Iran yateye muri Israel ku gatandatu genzo ya 14 ruheshi mu gace ka Bat Yam hafi ya Tel Aviv byahitanye mbere abanya-Ukraine batanu harimo abana batatu. Leta y'Igiheburayo imaze gutakaza abantu 10 aho rero ni muri Israel kuva ku gatandatu. Nayo Iran yasanzwe ari leta y'Ikisilamu ngo imaze kubura abantu bagerenga 128 kuva ku bitero byo ku gatanu no ku gatandatu. Nayo ino ntambara y'Uburusiya na Ukraine ikibandanya habiraboneka ko mwino ntambara nshasha hariho gushigikirana kwibonekeza hagati y'ibihugu n'amareta. Amerika ya Donald Trump ivuga ko Israel ari igihugu kitari muri OTAN ariko ari igihugu kigenzi cyayo ku rwego rwo hejuru. Aho rero umuntu agahuta atahura ko ibihugu bya OTAN harimo mbere na Amerika bishobora kwivanga muri iyo ntambara maze ibintu bigatera byunyuka. Hari impungenge mbere ko hari abantu bajanisha amasanamu ariko aribonekeza nari mu ndirimbo Feu du Monde Troisième Guerre mondiale yitiriwe umuririmbyi Maître Gims wo mu Faransa na Rick Ross umuraperi w'umunyamerika. Uburusiya nabwo rero nakadasohoka na Iran kuko ibi bihugu vyama bishigikirana na ntaryo mbere. Uburusiya nibwo bufise isoko rikuru ry'ibikoresho byo mu gisata ca gisirikare ca Iran. Ubushinwa, Korea y'Uburaruko navyo nyene ntibiri kure yo gushigikira Iran. Israel ngo ntigifise ubuhinga buteye imbere bwo kwivuna no kwikingira cyo bita système de défense antimissile mu Gifaransa. Aho rero igisirikare ca Israel gifise ubuhinga butatu karuhariwe ku isi aribwo Iron Dome, Dome de Fer mu Gifaransa, David Sling la fronde de David mu Gifaransa na Arrow Flash mu Gifaransa. Iran muri Bibiliya ni igihugu kivugwa ku izina rya Paras, aho ni mu rurimi rw'Igiheburayo, Perse mu Gifaransa, aho ni nko mu bitabo bya Esther, Daniel, Yesaya na Nehemiya. Iran ni igihugu gihana imbibe n'ibihugu ndwi harimo Iraq, Pakistan, Afghanistan, Turkiya, Armenia, Turkmenistan na Azerbaijan. Iyi ntambara rero ya Iran na Israel ntibashirana ko ngo rube urugamba rushushe ruhambaye, ahubwo baterana ibisasu kirimbuzi biva kure na kure. Amakuru tuvoma mu bimenyesha makuru nka Al Jazeera, France 24, Euro News n'ibindi kuri uyu wa Mungu igenzo rya 15 ruheshi 2025 Benjamin Netanyahu yasavye abene gihugu ko bokinjura bakava mu bibanza byegereye amakambi n'ibindi bibanza bikomeye bya gisirikare. President Donald Trump yasabye ko impande zose zishamiranye zohagarika ingwano, cessez le feu. Nayo President Emmanuel Macron w'Ubufaransa kuri X yerekanye ko ahengamiye ku ruhande rwa Israel. Fatemeh Mohajehan umuvugizi wa leta ya Iran yasohoye itangazo kuri televiziyo y'igihugu, aho iryo tangazo risaba bene gihugu kuva ku mugoroba w'uyu wa Mungu igerezo ya 15 ruheshi 2025 guhungira ku mashuri no mu bituro by'ingenzi, station metro, eka mbere ngo no mu misigiti, mu mosque. Imvugo rero ingendo yaba n'abandi impande zose ziri mu ngwano muri Iran na Israel ni imvugo zidahumuriza. Mbere bamwe bamenyesha ko shoko ari ibimenyetso ntabesha ko ibintu biba bitagiye koroha kuva umuntu wa mbere afatiye ku karorero. Imvugo n'ingendo z'ibi bihugu byompi Iran na Israel zerekana yuko bino bihugu bibandanya bishamirana. Abantu mbere bakagira n'impungenge ko bishobora kwega ingwano ya gatatu, ingwano idahera, eka mbere inongana ikabanana ndende
ufatiye ku karorero k'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, byatanga umengo biroroshe, mugabo ubu ikaba imaze imyaka irenga 3. Africa Live, Africa Plus.